Umusoda umwe afata icumu atobekeranya, acumita, ahubura mu rubavu rwa Yesu. Ako kanya havamwo amazi n'amaraso. Muri komantere za Bibiliya ziravuga neza yuko uwo musoda yari impumyi. Ako kanya yahejeje gucumita Yesu, ayo mazi n'amaraso bimijukira mu jisho ryiwe, uwo mwanya arahumuka. Ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru yanteye ikirorogwe ndiko ndayitegura, bivanye n'uburemere n'ububabare canke n'ubushobozi bwo mwayo maraso. Ariko aka kanya tugiye kubaha amakuru ajanye n'icumu ryacumise urubavu rwa Yesu, umwana w'Imana nzima. Icumu bahavuye bita icumu ryeranda canke icumu rya Longino. Shalom, shalom, shalom. Turongeye kubaramutsa mwese aho muherereye mu mpande zine z'isi, abari mu burasirazuba n'abari mu burengero bwaryo. Mwese dutewe iteka n'Imana ryo kongera kubana namwe mu kiganiro mukunda cyane, muri benshi kuko mugenda murabitwereka. N'ubu turaje twongere tuganire, tuve imuzingo tuzingure ibitabo, tubabwire amakuru mutari mwaramenye. Uno munsi twabahitiyemo inkuru nziza, inkuru muza kumenya byinshi bitandukanye ku bijanye n'icumu ryacumise umwana w'Imana nzima, ryatobekeranije mu rubavu rwa Yesu Kristo. Uri mushasha, ikintu ca mbere tugusaba ni ukubanza kwiyabona kwa runo rubuga, kugira buri gihe dutanze notification ube uwa mbere mu babona ubutumwa bushasha canke ibiganiro bishasha ducisha hano. Uryoherwa naho n'ibiganiro bica kwa runo rubuga, sangiza abandi ubu butumwa mu kubaha link, nabo bajoyininge babone amakuru akomakomeye aca kwa runo rubuga. Kaze rero tubane. Okay, twagiye nino nkuru. Turabanza dusome mu gitabo ceranda Bibiliya kubemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana nzima canke nk'umucunguzi. Inkuru turayisanga muri Yohana igice ca 19, turahera ku murongo wa 31 tugeze ku murongo wa 37. Nibyakunda uraza kuhasoma hose, ariko twe turabasomera hano duhere ku murongo wa 32 tugere ku murongo wa 35. Haravuga hati: ariko bashitse kuri Yesu babonye amaze gupfa, ntibaba bakimuvuna amaguru. Ariko umwe mu basoda amucumita icumu mu rubavu. Ako kanya hava amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni y'ukuri. Muri komantere za Bibiliya biragaragara neza yuko uwo yashinze intahe, ashingira intahe Yesu Kristo, ko yari uwo musoda nyene yarahejeje kumucumita icumu mu rubavu. Biranditse neza yuko mu mico n'imigenzo ya gikristu, mu nkuru zivugwamwo muri ivyo bitabo, uwo musoda ngo yari impumyi, ahumye ijisho rimwe. Amaze gucumita Yesu mu rubavu, amazi n'amaraso bimijukira muri rya jisho, uwo musoda arahumuka. Amaze guhumuka niho yabonye ibintu byinshi cyane, asobanukirwa ibintu byinshi cyane kuri Yesu Kristo, uwo yarahejeje gucumita icumu mu rubavu. Byahavuye bimuviramwo ukwemera gukomeye cyane, mbere aba umwe mu bashingira intahe Yesu Kristo, agira amateka maremare. Rero iryo cumu ryahavuye rihabwa agaciro gakomeye cyane, ndetse rihabwa n'amazina, rishigwa no mu bikoresho bikomakomeye bitagatifu byo muri kahise ku bijanye n'ukwemera, aho ryahawe nk'izina rivuga ngo icumu rya Longino canke icumu ryeranda, the Holy Lance mu Congereza. Mu Kilatini naho ryitwa Dolanca and Clavis Domini.
ryafashwe nk'igikoresho gikomeye mu mitima ya benshi bemera urupfu rw'umwana w'Imana. Uwo bivugwa ko yacumise Yesu Kristo mu rubavu, twababwiye ko hariho ibitabo bivuga yuko yitwa Longino, nubwo iryo zina ritagarutsweko muri Bibiliya yera, ariko iryo zina ryagiye gukundwa cyane mu kinjana ca kane. Rero uwo musoda w'umuroma amaze gucumita Yesu Kristo, ijisho ryiwe rigahumuka rihumuwe n'amaraso avuye mu ntoboro yarahije gucumitamwo Yesu, akaca ahumuka ijisho, akaca ahishurirwa Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana nzima, ndetse atangura kubishingira n'intahe, yahavuye aba umweranda Longino. Rero urashobora kuba wibaza ati, mbega iryo cumu mwako kanya Longino amaze kuricumita mu rubavu rwa Yesu Kristo byaciye biherera? Iryo cumu ryaciye rishigwa hehe? Ukibaza ati ubu rigeze hehe? Tugiye kubabwira ingene iryo cumu ryagiye rirahererekanwa rimaze gucumita mu rubavu rwa Yesu. Mu nyandiko z'amateka ya Gikristo, mu mvugo za kera z'Abagiriki n'Abaroma, abigishwa ba Yesu barabashije kubika iryo cumu nk'ikintu ceranda, nk'igikoresho ceranda. Ryarabitswe imyaka n'iyindi mu mihana y'abakirisu ba mbere, hama rica ryimurirwa i Constantinople mu buseruko bw'ubwami bw'Abaroma, aho ryahawe icubahiro mu rusengero rukomeye rwa Hagia Sophia. Rimaze kubikwa mu ngo rusengero rukomeye rwa Hagia Sophia, haheze imyaka itari mike, mu gihe intambara z'abakirisu n'abasilamu zariko zirakomera cyane, iryo cumu ryimuriwe i Roma kwa Papa. Ni ukuvuga yuko rimaze gushika mu minwe ya Papa, ryagiye riraherekanwa n'abapapa uko bagiye barakurikira. Hari amakuru avuga yuko uwufise iryo cumu ryeranda, icumu rya Longino, icumu ritagatifu, ko yaba umuntu canke igihugu kirifise kidashobora gutsindwa mu rugamba na rimwe, kandi kiba igihangange kikayobora isi. Mbe ayo makuru yoba ariyo? Niyo tugira dusubire nayo tubazingurire, tubabwire uko bimeze. Ego nivyo, ariko cane cane kubemera, abemera imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo baremeza yuko iryo cumu rimaze gucumita mu rubavu rw'umwana w'Imana nzima, ajya amaraso yarigiyeko yagumye afise ubushobozi. Rero hari ivyiyumviro mu mico n'imigenzo ya Gikristo, ivyiyumviro bikomeye cyane bivuga ko mu bami n'abategetsi yuko uwufise icumu ryacumiswe Yesu agira ububasha bwo gutsinda intambara no kuganza isi yose. Haratangwa uburorero bw'abantu bakomakomeye bagiye baba ibihangange ngaha mw'isi, bagiye bakoresha iryo cumu ritagatifu. Hariho Otto wa mbere, hariho na Charlemagne. Abo n'abami bakomakomeye ba mbere b'Abaroma, bivugwa neza yuko bakoresheje iryo cumu, kandi ku ngoma yabo zari ingoma zikomeye cyane, aho bavuga rikijana mu kuyobora ibihugu by'ababigize ubwo bwami. Haravugwa n'umusoda akomeye cyane yariritse inganda, aririka abayahudi benshi, aho bivuga yuko yishe abayahudi bagera ku miliyoni 5. Uwo nawe ni Adolf Hitler. Uwo nawe bivuga yuko yakoresheje iryo cumu yari arifise mu minwe, sinzi uko yakoze kugira arironke. Rero byatumye yigarurira Austria mu 1938. Uwundi yagerageje gufata iryo cumu ariko biramwankira, n'uwitwa Napoleon Bonaparte. Abo bose bivugwa yuko bari bafise ukwemera kuvuga ko icumu ryacumise Yesu Kristo rifise ububasha budasanzwe buturutse ku maraso y'umwana w'Imana nzima yaritonyangiyeko.
ikintu gikomeye cyane kandi gitangaje muri iyi nkuru y'icumu ryeranda, icumu ritagatifu ryatobekeranije urubavu rwa Yesu. Hari inkuru ikomeye cyane, inkuru ivuga yuko inyuma y'iminota 90 Amerika imaze kubona aho icumu ritagatifu rinyegeje, ryari rifiswe na Hitler. Muri ako kanya nyene, muri iyo minota 90, Adolf Hitler yaciye yiyahura amaze kumenya ko Amerika irifashe mu minwe, aho bivuga yuko Amerika nayo yibitseho iryo cumu. Ivyo vyatumye Uburayi na Amerika babona inkomezi zikomeye cyane ziri muri iryo cumu, aho baciye bariha canke baryita igikoresho gifise ububasha bw'ibanga, mystical power. Inyuma yaho rero hari ayandi makuru yagiye aravugwa cyane ku ngoma z'abami bakomakomeye batwaye ibihugu, batwara ubwami, ko hari ayandi macumu yagiye arakogwa ariko yitirirwa iryo cumu ryatobekeranije urubavu rwa Yesu Kristo. Ayo makuru rero niko tugiye kubabwira ingene byagiye biragenda. Muri ayo macumu yagiye ariganwa, turababwira icumu, turababwira naho riri, turababwira n'ibyiyumviro byarivuzweko. Turahera ku icumu rya Longino, aho ryo bariri i Yerusalemu, i Roma. Bivugwa ko ryacumise urubavu rwa Yesu Kristo. Icumu rya kabiri ni icumu ry'Ivyene muri Australia, mu kibanza ca Hofburg Palace, ryakoreshejwe n'abahambaye nk'igikoresho c'ububasha bukomeye cyane. Hari icumu ry'Ivatika ribitse muri St Peter's Basilica i Roma, ryabitswe n'abapapa nk'ibisigarira vyeranda. Hari n'icumu ryo muri Armenia, riri mu kibanza bita Echmiadzin Cathedral, ryafatwa nk'irya Longino na cane mu burasirazuba. Ariko muri ayo yose tudondaguye, nta na rimwe ryigeze ryemerwa nk'iry'ukuri kiretse ku rwego rwo kwemera. Rero bivanye n'uko kuntu hagiye harashigwa ko hakogwa ayandi macumu, icyo twakwita gupirata icumu ritagatifu rya Yesu, ryagiye rirakogwa n'abami batandukanye kugira bashimangire ingoma zabo zihamye. Rero iryo cumu kano kanya ntawuzi neza ahantu riherereye. Bamwe baravuga ko inyuma y'izo ntambara zose zagiye ziraba, uhere ku bami nka Otto, nka Charlemagne, ba Hitler, ba Napoleon Bonaparte n'izindi ntambara zagiye ziraba, biravugwa yuko iryo cumu ryoba rifiswe n'igihugu cy'igihangange ubu kiyoboye isi, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nta makuru avyemeza neza, kuko hari ayandi makuru avuga yuko Amerika imaze gushigikira hakaba gutsinda mu ntambara ya kabiri y'isi, imaze gufata iryo cumu ikaritwara, ko inyuma y'iminota mikeya canke iminsi mikeya iryo cumu barisubije ahantu bita Ivyene. Rero kugira kano kanya icumu ry'ukuri ntawuzi ahantu riherereye. Rero muri ayo yose twari tugejeje kubadondagurira ngaho hejuru, mu bushakashatsi bwakozwe hakorwa ibipimo bya ADN, nta na rimwe ryapimwe basanga koko niryo ryatobekeranije, ryahuranije urubavu rwa Yesu Kristo koko. Ariko mu mitima y'abemera, icumu riracari ikimenyetso ry'urukiza n'urukundo rw'Imana koko. Icumu ryahuranije urubavu rwa Yesu Kristo, amazi n'amaraso bimaze kuvamwo, niho havuye ikimenyetso kigaragaza ugukomera kw'amaraso ya Yesu Kristo. Nkuko twabibabwiye aho hejuru, umusoda yamucumise ahumye ijisho rimwe,
hamaze gutarukiramwo amaraso yaciye abona guhumuka, mbere ntiyahumuka mu buryo bw'umubiri gusa, no mu buryo bw'impwemu, yeretswe ibintu bikomeye ku mwana w'Imana nzima. Rero ayo niyo makuru twari twabateguriye ku bijanye n'icumu ritagatifu, icumu ryeranda ryacumise mu rubavu rwa Yesu Kristo. Mu gusoza, urya musoda yacumise Yesu, hari amajambo bivugwa ko yaciye asobanukirwa Yesu mu buryo butangaje cyane, yandika nk'amajambo avuga ngo indirimbo yanje ngo nayikuye Igorogota, igihe yabambwa umukiza wanje, igihe rya cumu ryatobekeranya mu rubavu rwiwe ngo havamwo amaraso, ngo muri ayo maraso ngo hajemwo indirimbo, ngo indirimbo y'urukundo, ngo nzohora ndirimba indirimbo y'urukundo, ngo urukundo rwa Yesu rutagira akagero. Ndibaza ayo majambo bamwe mu bemera si ubwa mbere muyumvise. Iyi nkuru mu kuyibategurira twari twagombye gushimangira ku bubasha n'ubushobozi biri mu maraso ya Yesu Kristo, kubemera, kubizera umwana w'Imana nzima, umucunguzi w'abakristo Yesu Kristo. Niyo mpamvu twari twabahitiyemo iyi nkuru kugira tubabwire ku nkomezi z'amaraso ya Yesu Kristo. Ndibaza wumvise byinshi, ndibaza wumvise gukomera kw'amaraso ya Yesu Kristo, ndibaza wumvise ukuntu icumu ryatobekeranije urubavu rw'umwana w'Imana nzima, ingene ryagiye riragwanirwa n'abahambaye bikomangoma bikomakomeye, kubera ukwemera no kwizera imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Rero murakoze, turizera ko iyi nkuru yabanyuze, turizera ko iyi nkuru yababereye nziza cyane. Rero turabasezeye, ntitugiye kure yanyu, tugiye kubandanya tubaserangurira ibindi biganiro bikomeye, tuze turabinyuza ngaha hantu kwa runo rubuga, tuze turafashanya gutahura. Nyimba wanezerewe, nyimba hari ico byagusigiye, bitwereke muri commentaire, kandi kindi usangiza abandi amakuru, ntuzurayumviriza wenyene. Biraryoshe cyane iyo wumvise inkuru ikakuryohera hama ukayisangiza abandi. Rero turabasezeye, ntitugiye kure, mukomeze mubane nacu, hari byinshi biri imbere, hari byinshi twabateguriye tuzokwama tubaha, kandi twizera neza yuko ntimuzigera munyotegwa, ntimuzigera mugwa isari. Nimba waramenye runo rubuga waratomboje cyane, hari byinshi, hari amakuru atangaje, hari amakuru anyegejwe tuzogenda turabaha. Murakoze, ciao, ni Museveni.